turabandanya n'umuyondi w'abartiste w'abarundi turabira hamwe icogoga kugira ngo bashike kure ibikorwa vyabo bishobore gutera imbere umutumire agira kabiri kuri no wa gatanu igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatatu 2024 mu kiganiro Hit Connection kuri Buja FM turakira WIZDESIGNER atuzaniye indirimbo yitwa Dodo tuyifeeling hama tumwakire yamaze gushika aberewe cyane twende kazi She got a pretty priest. Hari intambwe na uratawuri cyo ndiko ndavuga hari intambwe nateye ati dusabikaye erega reka nabwira ikintu kimwe urabona nka WIZDESIGNER yasohoye indirimbo yitwa Nyampinga Vyose kabisa Buja FM iramufasha promotion arashika kure uno munsi kuba WIZDESIGNER yovuga ati haraho navuye harabanshigikiye si bibi ico kintu abantu bategerezwa kugitahura kandi ico kintu bazaye ko murundi wese akwiye kugifata nka nkama uratahura go frame Wizi ubu tuvugana ni brand ambassador wa Cool Up hariya kwa ba Estelle ubwa mbere nari nzi yuko Wizi yasinye contrat ya mbere ariko hari indi contrat nabonye ndibaza ni indi contrat bamwongeye canke bimeze gute ariko ubu afite indirimbo yitwa Dodo ni indi hanze turibukanye yuko WIZDESIGNER uno munsi ni umwe mu ba artiste Israel yinjiza cyane no ku ma platform adandaza umuziki kubera indirimbo yo hanze barazikurikirana cyane ni wari muri studio za Buja FM tumwakire Israel Wizi Yo brother gute fresh kabisa umeze neza na bomb class umutima mwiza toujours comme d'hab ko bimeze kose kwe twende kazi twende bahe Fita yeah ujunde bagenda twagwa yeah uwo mutima uravumba yeah
ibirenge kibasumba ndimo narademo tiro anje emotion Everybody say wanjeregani wewe my God. Hey. Yuko jewe kera Eh. ukuyemo nyampinga izi ndirimbo nyinshi WIZDESIGNER yaririmba kugira ngo mfate icare kararirimba nabanza kuzumviriza cane. Nimurahura n'abantu bakakubwira yuko ivyo uririmba kenshi bigoye yuko umuntu abitahura amajambo ko asohoka facilement. bivana n'indirimbo. Yes, ariko kundirimbo yitwa Dodo. Kundirimbo yitwa Dodo naramanitse amaboko kabisa. ubundi je indirimbo isohotse ndayishira mu modoka nkayumviriza rimwe kabiri ariko Dodo niyo ndirimbo iyo mvuye muhira nzandumviriza gushika ku iradi niyo ntashe nzandumviriza gushika ku iradi sinari nzingene banayitamba nabonye umupeti yitwa Andy Breeze ariko arayitamba na bagenzi we canda nayifata Oleg nabonye avuga ati iyi ndirimbo ndayizi yose bivuze iki kuba umuririmvyi mugenzi wawe nka Oleg muri generation imwe ashobora kwandika yuko indirimbo yawe ayizi yose kuva ku ntango gushika ku iherezo. yanandonge kino voice ko arayirimba Wow. bana yo wisara kabisa. Wizi. Yo man. Kweli kumeze gutyo vure musora indirimbo nziza. Usuye gusora indirimbo irenze iryoshe kabisa. Yo ana kabisa sinobizi. Nyene ni kuririmba turyohera abantu nyene kuko tegeza gukora ibintu Avuze challenge y'abandi Breezy bakoze na Samandari. Ichanibuka gene ino ndirimbo bako barigira ama TikTok abantu benshi batandukanye. Biba byagenze gute kugira ngo ushobore kuranga ama video nkajya abakobwa batandukanye abana babasirimu bashobora gufata TikTok y'indirimbo yawe bakayisharing. Abone ibintu bya bien kweli kabisa ko nabonye umunsi tulansa ijya challenge na The Bridge benshi bace batangura kwigira challenge ari umutipa asanzwe akora promotion mu Rwanda yitwa Manzi. Manzi yanyemereye ko azonkorera promotion kwijya ndirimbo ati indirimbo Irakaze 4. Ikibazo kica kiza ngaho Dodo ni indirimbo yabaye nini kuva umunsi wa mbere isohoka. Nico Wizi yari yiteze canke vyabaye nk'igitangaro kuri we. Nivyo nari niteze kuko urumva ikintu cyose dukora twizera ati no ndirimbo itegezwa gushika kure kuko iracafise n'imisi mikeya ukabona abantu bayakiriye kujya ikiringo kiracahari amen byarankuze nyine ku mutima. Kubera iki Dodo ninde? Ni fait moi Dodo nyene to sleep. Uryame wari kubwira nde ajyame indirimbo yaje uri mu bihe bimeze gute inspiration yavuye he? Atuyagiye nibuka twari mu Rwanda muri studio yanuzi ya Rush na Bobo Pro tuko turavibinga na ba Iva muziki ba Marina niyo twace tumva beat kaze ndashiramo kapera baravuga ati boro kabisa uririmbye yoto ceba ngombwa ko nshiramo verse ya mbere ko twari dufite nayifise umunsi umwe wonyene mu Rwanda buca ngaruka mu Burundi ndamugira Rush ko azoce mu Burundi tumarira indirimbo niyo cagiye aciyaza sinibuka kuvyibuka yari no wa munsi kuri show ya Saint Plus twari kumwe tutugendana kwa Paulin yaje no turayiza indirimbo ubundi turamenya ati tugiye video tuyisohore. Umaze gukora indirimbo nyinshi umaze gukora indirimbo atari nke ariko umu artiste yasohotse cyane ku ndirimbo yitwa Nyampinga ukimara gusohoka abantu baranakwitiriye abanyarwanda batuye n'umu artiste wacu nibaze ko izo commentaire wahuye nazo uno munsi izina WIZDESIGNER riracahari hari aba artiste mwatanguranye uno munsi bagiye tutacumva hari aba artiste mwatanguranye uno munsi batagisohora hari aba artiste mwatanguranye uno munsi kumbura ashobora kuba baraduze ariko nawe uri muri bo ibanga ni ryahe ryatumye WIZDESIGNER yumva yuko yobandanya atigeze adebukirwa nk'abandi asubira inyuma ariko warumva yuko yobandanya ni kubera usa abantu bagushigikiye canke hari zindi
mbaraga wakoze canke wakoresheje kugira ngo ushobore kubura ingaha? cyambere n'amasengesho, kindi naco ni kumenya muziki ushaka gukora. Ikindi kitwara byose ni education nyine education ku mu artiste, kujya mvuga ati ndubaha Mipro, ndubaha Israel, ndubaha Timbuja FM, ndubaha abantu tugendana, abo dukorana muhira mu rusangi, mu rusangi nyene kujya mu kibano byose kugenda bifata kwari brush kuri jewe. Uri n'umuntu utigeze uhindura team y'abantu mugendana kuva ugitangura, kubera ko utigeze uhindura? Kuko bafite agaciro cyane. Bafite agaciro, bafite ibyo bihebeye kuri jewe, niyo mpamvu uvuga ati uno muntu ushika kuri no sana nanje kandamwereke ko nanje ndamuba. With designer ko afashwa nande muri career yiwe ya music? Career music novuga yuko sindi anda management na company nimwe canke management canke record label, ariko ni kwa kundi mvuga ati no muntu aza akagusupportinga mu bintu ashoboye, basi nawe ukabandanya mu bindi ushoboye kugira umuziki ugende kuri. Ufaniki na Simplice? Simplice is my brother, is my manager kandi then arafise umucango munini kuri jewe, nanje ngamafise umucango munini kuri we. Ushobora kuyibonesha amaso cyangwa ukabibonesha umutima, rashobora kubona ata amafaranga namuhaye, mugabo akaba ari kindi nashobora kubona narubase kuri we. Tubanye nka family. We are the family. Programme ya 2024 muri music ya WIZDESIGNER ipanze gute? Dodo, après Dodo tuzokwitega iki ryari? Inyuma Dodo tugiye muri Ramazani, right? Ku munsi wa mbere turatangura amafungo. Umva nashaka kubahiriza kino kintu kuko narifise indirimbo iyindi nashaka kugisohoka inyuma y'ukwezi. Ramazani duhejeje dufise indirimbo zosora turi kumwe n'abandi. Uri mu musulman? Uri kumwe na We Love Music? Rino G, Christian B, ari n'ubundi twaba DJ drama nawe avuga ko ashobora kuririmba mu iyo ndirimbo. Yes, ariko ikibazo wizi umwaka weza waratwemereye EP. Ndetse indirimbo zimwe zarasohotse, harimo collab wakoranye na Double J n'izindi. Collab wakoranye na Double J yitwa Be Mine. Ariko EP ubwayo nitwamenye ngo irimo indirimbo zingana uku kubera iki? Indirimbo ni zine narazise ku ma platform, ariyo ikintu kanaka nkirindiriye kijanye ko EP yumva isaba uburyo brandinga, kujya wari wamaye ideas yo kugira na press conference canke ki gira n'agasware biki, nyumva ibyo byose bisaba uburyo ndacaburondera uko dushaka gukora ikintu nyene tuvuga ati twasoye EP zitandukanye n'izindi, ariko turayistreaminga ku platforms za Spotify. Indirimbo irimwo uri kumwe na Kenny Sol Medicine? Ni featuring nimwe ya Double J. Ariko Amipro urabona ko WIZDESIGNER afite amahit menshi. Nakondaraba ni mutuze girlfriend, arafise indirimbo ari kumwe na Chris MB twa Golo, indirimbo ari kumwe na Double J Be Mine. Irakaze ni hit, ni virus mu bantu kabisa. Uzi ico maze kubona kuri Good morning. Abantu batamuzi wizi je nshobora kuba ndamuzi gato, ariko sindamuzi cyane kubera umuntu ni munini. Icambere wizi ntasohoka, arifunga urumva. Bon, wizi n'umuntu akunda studio gusumba akabare, uratahura. Wizi n'umuntu akunda kuba ahantu atandura atakavuyo, ubasigaye mu Kibenga. Mu Kibenga? Kandi wizi n'umuntu unagiye iwi ushobora kuvuga ati iyi ni inzu y'umu artiste. Kandi kindi nacu ni n'umu artiste y'umutumiye vraiment arafata au sérieux ubutumire yaba ubwahehe, donc araumva n'umuntu yuba wizi asa n'umuntu amushigikira bamaze kuba inshuti ariwe Simplice ngenda kumana. Wizi ubu tuvugana, wizi umuntu abuze n'umuntu umwe. Wizi umuntu abuze ni wa muntu ashobora kuba asizo connection ahantu hose hashobora gutuma wiza agaragara muri ivyo biteramo nibiki, kuko nabagaragara muri ivyo biteramo ntibamusumba amahiti, ntibamusumba na performance bamwe uratahura. Simplice gusiramo uburyo kuri wizi biri easy kuri we, kuko Simplice afata wizi ntamufata nk'umuririmbyi, abo bamufata nk'umuryango.
ariko Simplice kandi nishingana afise Simplice sinzi ko yo Nibyo umwanya wo kuja kwiruka ku murondere Simplice nashobora kwiruka inyuma y'abantu kugira ngo Wizi aronke ico yifuza gushika ko cane ariko ibijanye n'uburyo Simplice abari tayari kubitanga Simplice abari tayari kumushigikira Wizi muri iki na kiriya mu gihe Wizi yoronka uyo muntu umwe ndakubwiye 2024 nimba hazo ibiteramo 20 Wizi muri 10 yo bigaragaramo kuko Wizi no munsi n'umuntu afise izina Wizi kumuinvestisamo miliyoni 5 ukagenda gutegura igiteramo igitega ntiwohomba iyo nyungu ukacitwara ingozi ugateguramo igiteramo ntiwohomba ukabutwara imuhinga kuko uno munsi numwe mu ba artiste mu batatu dufise mu Burundi mu rungano rushasha amaze gukora ibiteramo byinshi mu ntara hagati handi mwari gukorera ni he igitega Lennox jewe twarakoranye na WIZDESIGNER sinzi kwa vyibuka cyo gihe nje namuvugirije yashake na Brian man warabonye ngene abantu bamwakiranye igishika warabonye indirimbo zose ngene abantu bazirire naramanura kumva abantu bose barako bararirimba indirimbo ziwe do jusqu'à Z ubundi kintu kigoye nuko indirimbo zazishika mu ntara hagati yego frame uvyakira gute kubona umunsi indirimbo zawe ziri mu gihugu cose n'umugisha nkavyakira neza kandi ndabishimira n'Imana kuko ndabona biba ko mba nashyizemo amasengesho canke mama ashobora kuba yashyizemo amasengesho canke mikro canke Israel canke ahantu bandi nazi bamfana ariko nkabibona nka surprise so je ndabishima Imana uri mu artiste datera induru cane ku mbuga ngurukana bumenyi kubera iki navuze ni nabitanguje ndabivuga ati ikintu ca mbere education kutarenganya umuntu cyangwa uzo kuvuga amajambo menshi adakwiriye ku bantu kuko imbuga je ndayifata nka nuzi nka biro yanje mva nka biro rero giye kwicafuza na umuntu ashobora kwinjira muri biro yawe bisaba yuko gira discipline ku buryo umuntu agenda avuga ati kino kintu ndashobora kugisubika kuko ndabona kirimo discipline ariko ku rundi ruhande nibikorwa 2024 nibaza yuko vyotera induru gusuma kabisa kugira ngo biterana full umufururizo vision nuko nshaka kwandikisha iga logo yanje African Badman ibe nka brand mu bintu byo nshaka kuba ndakora nshaka kugira record label 611000 mukurindira yuko mu dutelefona tube turasubira gufiringa indirimbo ya WIZDESIGNER Nshasha indirimbo yitwa Dodo ariko Israel imbere ko tunayifilinga hari umuntu akunda cyane ino ndirimbo ya WIZDESIGNER inde ariko aratwumviriza muri kano kanya ninde nibigutangaze ushaka kumva ino ndirimbo Dodo ukaca bibaza yuko nk'abantu bayikunda peut-être ari abakobwa nivyo nabo barayikunda ariko hari umuntu akora hariya kuri Poro ku Kivuko yitwa Makopola Israel Makopola iyi ndirimbo imunezereza hari hose nagira ni Toto declare nawe akora kuri Poro n'abatambo ariko Makopola ya Makopola nimba uri kuratwumviriza muri Buja FM indirimbo ni gwawe indirimbo ya WIZDESIGNER yitwa Dodo tuiture n'abakenyezi bose uno munsi ni gwanyo mwubahwe gose Dodo by WIZDESIGNER ebana muri Buja FM tuifeeling indirimbo ni hit indirimbo irakaze indirimbo irarenze no bari hafi turabakira allo ni gute ni sawa ninde tuvugana ni Jean de Motere Jean de Dieu ndi kumwe na Mipro ucuramutse umutumire wacu ni WIZDESIGNER yo fresh asante ni fresh wewe gute ni kwa kweli ashungira ka freestyle kandi mutuzi pay attention WIZDESIGNER ngumanesa amahiti buri umwanya ngumasesa abafana banje bose fata biga tesa wagwan ni mutuze Israel witavye no muntu cuvuga ni gute nubona ko bizaciye atwenga Simplice yaguhamagaye mu kukuramutsa uvuze allo uzumva ni gute allo windi Elvis mukanyosha kugindwi yego kwani chaenzi nyine niho mba nihonde ramutsa rero WIZDESIGNER WIZDESIGNER ndakora mukije nanje ndakora mukije mtamu ego awe ndakora mukije ni gute meze neza ni gute gamuta WIZDESIGNER asite bikogwa ni byiza cyane gose
Asante sana big man, ndagushimiye. ariko nsabati nimba atari banga Yego. ni uba mu busoro warenze kwa ati inde WIZDESIGNER Oya ba mu Kibenga. wa umererwe neza Hari uwo wabonye mu busoro. yego niwe narinzi sinzi ko ari we Oya usanga afise y'abagenzi Edi de Tol siya Edi de Tol Nawenzi. uyo ninde? Edi de Tol mugenzi Usanga usi rindi zino mwita. Birasanga afise irindi zina. Cyo mu quartier ari hinduye izina. ari umuririmvyi kera yitwa Edi adanaza ibintu vy'imiduga Edi wakanyosha ugenda mu murefu ariko iryo zina niba ari Tor niryo nazina yasheri ncanga Edi iri mu jamo hewe nguba mu busoro mukanyosha nivyo ni gute ami bro Ni gute? Simplice arangera kweli. Yaguhamagaye. uzawakano yo kavuye umunsi turi mu Rwanda ujya mukuru wa Kensol niwe akunda okaro akunda rero manager ni gute wizi ni gute allo oui Sharifa mu rugo sa Sharifa mu rugo umusani ndaketa arashoboye ngo ndakese grand frère gute ni gute ni fresh ngo musani vraiment ngo ararenze ndakese wiz urarenze vraiment na sana big man Uno musi imyaka ingahe muri music industry? as a 4 years Imyaka? Ine. Wibona mu myaka 5. shaka kuba muri iki kabisa shaka kugira kure ndabona yuko nzo namaze gutera intambwe isumba hondi Ariko wizi kubera iki waje mu muziki? naje muri music ho cyambere papa wanje yari umunyamuziki igikurikirana cyo naravyisanzemo biri nk'impano plus naho naje kubirondera amafaranga kugira mbeho Ukiza mu muziki nuko wawiyumvira nuko wawumva niko wawusanze kera niyumvira ko music maze kugira hit amena ibintu byose bica bikora ariko bisaba ko ushiramo ingufu nyinshi cyane ugumukora bisaba ko ntuwicare ni business ifisa amafaranga kandi isaba amafaranga ico hit yafashije mu buzima bwawe n'igiki ico hit yagabanuye mu buzima bwawe n'igiki yahinduye past inyubakira future kandi niyo ndiko ndabamo kazoza ariyo future nari nifuza muri 2020 uno musi yo future ndiko ndayibamo ndabona yuko izoma n'indi future icagabanutse mu buzima icagabanutse na marigara hari ico wakoze mu muziki kubera 6 uno musi uregreta ico nakoze mu muziki kubera 6 ico ushobora kuba warakoze kuva winjiye mu muziki uvuga ati iki kintu 6 yatumye ndagikora ariko ndicuza kuba naragikoze kunyenzoga kabisa kunyenzoga kunyenzoga nanzoga nakunda kera muga arajisanzemo namaze kuzinwa arige uregreta wicuza ati kubera iki nagize ibibiri arige mwa nicara sinkavuga ati je ngomba kuziheba kabisa inzoga nugo warazihevye narabigabanije uri brand ambassador wa Cool Up wibaze ko bagushimiye iki mufitanye amasezerano angana gute dufitanye amasezerano ya 6 months amezi 6 kandi ya renouvelable dushobora kurenovera then babonye performance yanje baye nini cyane ashobora kumara contract ya qualificant ngo bisaba gukomereka weriki bisaba gukomereka kugira ubumukire kugira ukire bisaba gukomereka kabisa yes umunywanyi wa nyuma allo Buja FM oui amahoro cyane sa amahoro ni gute yego ni sabana kuri Imana mu mpere yambo ni design kabisa yo big man ni gute ni salama fresh kabisa ni design ndakunda sana kweli nanje ndakunda nifuza hono kubona amaso kuyani kabisa ashandi hano kuri Buja FM muri Vyura haci ari hano kuri Buja FM ushobora kuza imbere ko turangiza aka karirimbo ndagakunda cyane with design fashion
cy'umutima hello yeah uri jambo mvuga rigakundwa nyumva bakobwa bose bimenye neza ukuteba indyohera n'ukuri kose Valentine you so pretty my girl my guy yeah baby I wanna make you my wife oh my wife yeah Valentine you so pretty my girl my guy yeah baby come complete me my girl baby my girl Valentine make me free tonight make me fleshy tonight Valentine make me tonight yeah yeah Valentine make me fleshy tonight make me fleshy Tipararenze with design man much respect ijambo wobwira batwumvirije abadukurikiye muri kino kiganiro nijya ijambo batekereraga with design icambere nuko ndabashimire cyane ndabakunda cyane abafana umuziki kandi ndabona muri no minsi basigaye badukurikirana basigaye badusupportinga birenze par rapport n'igihe giheze umuziki wo muri unga mu Burundi sigaye uri faster kubera abafana I mean big up sana shimire na team iri hano ya Buja FM ko yamaye akanya nkabandi hano asante nchishe market yanje nuko vuba ngiye kugurura officially boutique ushaka kurangura pull up byoroshe hariho delivery zo bihari I mean tuze gusanza uri kumahera makiya cyane 9,500 imani guhezagire asante sana bye bye with design tunakupenda sana asante sana